Mwiriwe canke mwaramutse umwe wese bivanye n'aho atumbereye. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro c'uno musi, aho tugiye kurabira hamwe video idasanzwe nzi neza yuko izobagirira akamaro kandi akamaro gakomeye. Amazina yanje nitwa Apollinaire Nikampaye, chaîne yanje YouTube ni Apo Business. Karibu rero dufise ivyo tugiye gusangira. Twama twasangiye vyinshi ndetse mukanantera n'intege kuri video ndabashikiriza ko zibagirira akamaro, niyo mpamvu ngumana intege, ngumana umwete wo kubarondera ivyo dushobora gusangira, wo kubahigira ibiganiro, wo kwiyumvira vyinshi byoshobora gutuma ikiyago kibanira cagenze neza. Rero tudatinze, karibu cane. Uno musi tugiye kurabira hamwe video yerekeye abagenzi tugendana. Ndamaze kugira video yerekeye abagenzi, ariko uno musi hari akandi kabiri naje gushirako. Burya abo tugendana nibo karanga muntu yacu. Umuntu ashobora kwibaza ati mbega abo tugendana barafise uruhara mu kubaho kwanje, barafise uruhara mu iterambere ry'iwanje, barafise uruhara mu vyo niyumvira, mu vyo nkora, barafise uruhara mu vyo ninjiza ku kwezi cyangwa ku munsi, barafise uruhara mu ndero yanje. Burya abagenzi, notre entourage, ifise inkurikizi nini ku buzima bwacu. Rero uno musi ngiye kubabarira umuntu mudakwiye kugendana n'umunsi n'umwe. Uwo muntu uno musi usuzume, ucumva ino video uyumvirize neza, ni wayumva uheze urabe mu bagenzi ufise, niba mubona ko bariye bo babarimwo, bakaba barimwo, bisigura ko ari kuraba neza, ntaho uzoba uri kuraja. Wicara ahantu yumvira uti mbega abagenzi nka naka na naka, hamwe no baheba mpombiki, hamwe no bantakiri kumwe nabo, no buri kintu iterambere ry'iwanje ryohagarara, hamwe no bantakigendana nabo, ubanze baraharure neza urabe. Kuko turashobora kwizigitira ku bugenzi cyangwa ku bagenzi, umuntu usanga atari, ugasanga n'abagenzi 10 ariko atanu umwe arimo. N'abagenzi baboneka ibintu bimeze neza, n'abagenzi baboneka iyo bihiye, reka mvuge gutyo nyene, iyo bihiye, iyo hari umunezero, iyo hari urubanza, hari fete nyene, ibintu nk'ivyo, uyo mugenzi usanga wamubonye. N'abagenzi muri ariyo mutwenga, ariko iyo muri mu gihe, iyo uri mu gihe kibabaje, gihe c'ubukene, c'umubabaro, c'ingwara, c'ibibazo bitandukanye, uyo mugenzi ntumubone. Ariko ugasanga ivyo bintu ntiturabiraba neza tumenye mbega koko manaka n'umugenzi, koko jewe naka ntamufise sinobaho, koko naka aramfitiye akamaro. Ariko ugasanga abo bantu turamana, turatwenga, turaganira, turasangira, ariko ata mugenzi arimo. Uraze kugenda n'umugenzi, ugasanga uwo mugenzi murasangira vyonyine n'agacupa, message mwandikiranira, mbega ni gwahiye hehe, mbega uno musi biyeri hariya bagurisha prix normal, niko tubivuga mu gisagane, kusanga bivuga prix normal ati hariya zabonetse kandi prix normal zimeze neza. Ugasanga message muhana, ubutumwa mwandikiranira n'ubwo nyene kandi mukaryoherwa, ariko ugiye mu ngorane ntuheze ngo mubone. Canke ukaba ufise umugenzi, ugasanga uraze kugira umugenzi, ugasanga arafise nk'imiliyoni 10 canke 100 kuri konti yiwe, canke afise ama business ariko arakora. Wewe ugasanga kugira uronka aho ufungurana ingorane, nta munsi n'umwe acishamwe ati ngo ndakureha akantu wokora, akadiri wokora ko kuzanira amafaranga, mukanahura umeze nabi, ushaka ikintu wokora ariko ntakurangira ikintu wokora. Akaryoherwa gusa nuko akugura iryo cupa ry'ikiyeri canke ugwagwa ntavyonzi cyangwa kagafana, bivana n'icumwe wese, bivana n'ico wewe unwa uri kurumviriza no video. Akakugurira ako gafana, akagura iryo cupa cyo kera Amstel gutyo, hama ugataha waryohewe ngo nakayanguriye agacupa. Ariko afise ama business akora agwiriye, amwinjiza amafaranga, niyo nakwereka ati wewe ngo nkwereka ahantu ushobora guca, ngo ndakujaye muri business ziwanje, nimbara abakozi akoresha abana avuga ati ngo ndagushyire mu bakozi banje, nawe uzaronka umusaruro, uzaronka icuronka, uze wifashe, uronka icubika, nawe uzogira investissement mushobore gukora. Ico kintu akanka kukwereka, ariko imara yote imegihumbi ndashonje, arabanguka, bashima, ugasanga ashima kwama gufasha, kwama akugurira ivyurya, naho nyine atari misi yose, kandi ivyo kurya bayabaye ntazogura ivya 10, ninjya za 2, ninjya z'igihumbi, ariko ngo n'umugenzi wawe. Raba neza mu bagenzi ufise uwo muntu ntarimo.
umugenzi azoguha opportunité nimwe ibaho ntazovuga ati hari ahantu hariya bariko barakora hari ahantu numvise akadiri hariya wogenda kundwi bazokora 100 canke nikiraka c'ukwezi bazobaha miliyoni raba hariya anye usimbireyo agufashe ujeyo ivyo ntabikore ariko ngo n'umugenzi uwo muntu niwe mwamana umwanya munini ariko arikorera ivyo nawe ntacuri kurakora uwo ngo n'umugenzi atari buguseruke kuri mu bemeze nabi umugenzi atari buguhe ubufasha bw'amafaranga mu gihe yakeneye nko kimuragwaje cyangwa uragwaye arahaserutse bagwaye fagitire nini aravuze ati reka ndagufashe ndaguterera amafaranga ushobore kuva mu bitaro cyangwa ushobore kuvuza umwana wawe nimba agwaye cyangwa ushobore kwivuza umugenzi azokurangira opportunity atazovuga ati hari ahantu hameze neza simbe urayo kuronka ko nawe uronka ikintu nta kurangire agashima ko watera imbere nawe wa muri munsi yiwe wa muri kuramusaba wa muri kuramwita boss wa muri kuramwita mutama wa muri kura yama kugenza uko ashaka kuko burya iyo ukenye bagutwara uko bashatse ukenye bagutwara uko bashatse kuko ubutinya yuko arico uhavubura rero uwo mugenzi aba yanka yuko nawe uzogira ahantu uvuga uti ndifashe ntubu kimwita boss ntubu kimwita mutama ntubu kimwita chef ibintu nk'ivyo muravyumva usanga ari uko nyene mumbabarire sindiko ndabigisha kwankana ariko raba neza abagenzi ufise hamwe uwo mugenzi raba neza ubandike n'ahantu n'amazina yabo uvuga uti naka hamwe ntomufita no hombiki naka urampanura arame ivyiyumviro binyubaka naka rankura mu kiyaho c'amafaranga nk'ine 150 10 ndamubara ati mfasha hano hantu nguye mu kibazo arampa afise naka randangira amadiri ama opportunity akavuga ati canga hariya haramera vyogenda neza naka shaka ko ntera imbere mu gihe usanze abo bagenzi bafise bati ivyo bintu batabikora shaka kubasezere bose utangura urumwe urondera abagenzi bashasha bandi utarufise hamwe ibintu bibandanye bigenda neza suzuma abagenzi ufise kubera bafise uruhare udasanzwe mu gutera imbere kwiwawe bafise uruhare udasanzwe rero ubwo no munsi basuzume monshe yame basuzume urabe neza hanyuma uzombwira uti ya video wagira wa munsi yarangiriye akamaro reka ndabashimire cyane shimire wewe wumvira ino video shimire wewe wamunkurikirana n'ibintu vy'amateka n'ibintu vyiza cyane wumve ko ndagushimira nawe utaragira sabone kuri no chaîne yanje Apple Business urabugire sabone ndahacisha ama video menshi atandukanye ya motivation entrepreneuria ama video ashobora guhanura umuntu wari we wese nico niyemeje hanyuma ibandanye bigenda neza uzaronka video zanje uko ndazishize ku chaîne YouTube ko ndazipostinze ahandi tuzosubira mwakoze kubana nanje tuzongera